Mana nukuri twakiriwe neza nukuri twashimye gose twanezerewe cyane. Uwo mukenyezi muhejeje kubona ni umwe mu Barundi bari bahungutse bava mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba hari kwigenekerezo rya 26 Nzero umwaka w'2022. Hakaba hari hariya mu Gatumba aho ivyo bihugu bibiri bihana urubibe. Mu kiganiro cacu rero c'uyu musi tukaba tuza kubashikiriza ingene ibirori vyo kwakira izo mpunzi vyagenze. Iki kiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ubwo bushikiranganji rero bubicishije ku muyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi, bukaba bwari buramutse bwakira impunzi z'Abarundi bangana n'268 bagizwe n'imiryango 78 bahungutse bava mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo. Aho ni nyuma yaho mu kwezi kwa 11 umwaka twaraye turangije, umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yakoze urugendo muri ico gihugu kibanyi giharanira demokarasi ya Kongo rwo guhimiriza Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda kugira ngo batahuke mu gihugu cabo cabibarutse. Murakoze. Twebwe igihe twagira urugendo muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze, twagendeye amakambi y'impunzi manini abiri. Ubundi bwo hari amakambi y'Abarundi arenga 5, mugo twagendeye manini abiri. Ikambi y'Urusenda yarimwo 31,000 n'abandi barenga ko bakenya, n'ikambi ya Murongwe yarimwo 9,700 n'abandi bakenya. Muri ico gihe twasanze hafi 80% bifuza gutaha, n'ibibazo bari bafise barabironkeye inyishu, ku buryo n'abatari bavyifuza twavuyeyo bagize iyo nyota yo gushaka gutaha. Ariko rero intambamyi zo ntizabura bivanye n'ivyo navuze, amabarabara, ikibazo ca coronavirus n'ikibazo c'umutekano udashemeye mwa kariya karere ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi mu gace ko mu buseruko. Rero uyu munsi ko twatanguye kuhahungukana n'ivyishimo, kandi tuboneho n'akaryo ko gushimira ku mugaragaro leta y'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko yatuzigamiye Abarundi ha mu munsi ikabirikira baduha. Rero tubiravye mu bariko barahunguka, mumbajije ati nibice bingahe by'abagabo, abakenyezi, abana, mwese murabibonera, murabona ko ahanini n'abakenyezi n'abana. Ico ni kibazo tuzobandanya dukurikiranira hamwe namwe kugira tumenye igituma abagabo batariko barahunguka ku bwinshi. Mugabo nibisanzwe, kuko guhunguka mu bisanzwe ni kugushaka, usanga abo bagabo batarabishaka cyane guhunguka. Mugabo tuzobandanya duhimiriza kugira bahunguke. Aha nta mutsi nzibe, iciza nuko baba bariko barahunguka, yawo umugore yawo umugabo yawo umwana bose bitwa Barundi. Twebwe ikidushimisha nuko Abarundi baba bariko barahunguka. Abandanya tubwira ko muri urwo rugendo batayaze amasigara cicaro, ngo ivyo bafunditse uyu munsi biragiye mu ngiro. Turatanguye kwakira Abarundi bahunguka bavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nkuko twaherukayo mu rugendo rwo kubahimiriza gutahuka. Murabona ko inyuma ya nyarugendo twagize mu kwezi kwa 11, uyu munsi ivyo twavuganye n'abarongozi b'ico gihugu n'abajejwe gutahukana impunzi muri ico gihugu biratangiye kuja mu ngiro. Uyu munsi rero twakiriye Abarundi bangana 268 bagizwe n'imiryango 78. Aba Barundi twakiriye baje bava mu ikambi ya Rusenda, ari naho duheruka kuja kubaraba kugira tubahimirize gutahuka, tukaba twasanze babinyotewe. Uyu munsi rero ndaze bariruhutsa
ko dutanguye nk'uko mwabikurikiranye babadushikiriza ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, baba bajejwe intwaro muri ico gihugu, baba baserukira ishiramwe mpuzamakungu hase, batwemereye ko bagiye kubandanya batuzanira abarundi bahungiye muri ico gihugu ku rugero rw'ingunga imwe mu ndwi. Aho ro badusiguriye ibituma, batubwiye bati barafise ikibazo c'amabarabara kuva mu Rusenda gushika ku urubibe Burundi buhana na Kongo. Batubwiye ko bahagenze hafi iminsi ibiri, baratubwira ko hariho n'ibibazo biza biritamwo vy'umutekano muri kajya karere, kandi baratubwira ko bafite n'ibibazo bijanye n'iki kiza ca coronavirus. Mugabo baratwizeza tuti reka twizere ko mu ndwi tuzokwama twazanye abarundi bahunguka. Twebwe twifuza yuko bozana ingunga zibiri mu ndwi nk'uko twavyumvikanye, kandi n'ubu basubiye kubitwemerera, mugabo igihe ivyo navuze hejuru vyova mu nzira. Rero reka ubu tube turakira iyo ngunga imwe mu ndwi mu kurindira ko intambamyi zose zizova mu nzira kugira twakire ingunga zibiri mu ndwi nk'uko twavyumvikanye. Nk'uko musanzwe mubizi, impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu vyinshi, mugabo ahanini impunzi z'abarundi ahari ibiharuro binini ni Tanzania, ni Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ni igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Uganda na Kenya. Muri make ibihugu vyo mu karere, ahandi dusangaho bake nabo baza baraza nko muri Namibia. Muri iyi ndwi nyene turafitana ikiganiro co ku buhinga bwa none kugira turabe ko abarundi bariyo bohunguka. Muri Namibia hari abarundi barenga 1860. Muri Malawi nahone bariyo, nabo turiko turagiranira ibiganiro. Muri Afrika y'Epfo nuko nyene, n'ahandi hose tutavuze boba bari abarundi. Ndazi ko ibi vyuma vyanyu bishika kure, ni mubashikiriza ubutumwa bumve ko leta yiteguriye kubakira. Umwana wese abwirizwa w'igihugu c'u Burundi abwirizwa gutaha mu gihugu c'u Burundi kugira yifatikanye n'abandi barundi guteza imbere igihugu. Bahejeje kwakirwa aho mu Gatumba, bakaba baciye bajanwa mu kigo c'imfata kibanza kiri muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaboneyeho n'akaryo ko kubifuriza ikaze mu gihugu cabo cabibarutse. Akaba kandi yaboneyeho n'akanya ko kubatekerera impanuro zitandukanye. Inyuma y'imyaka itari mike muri mu gihugu c'ubuhungiro, murabona kamwe mutari nimusubire gukomera amashimana. Mwebwe rero barundi bene wacu mwahora mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nk'impunzi mw'ikambi ya Rusenda, turasubiye kubaha ikaze kandi mushitse twari tubakumbuye. Nakuwe twebabwira igihe twaza kubaramutsa mu Rusenda, turabwira ati nimureme isani yanjye amone yagira muzotaha. Ubu munsi we yageze. Aha rero mushimire leta y'Uburundi, leta hose kubera ko bakurikirana, ikavuga ati nubwo bahunze bakaba batari muri iki gihugu n'abacu. Marabone ko banaturungitse kugira tuze kubaremesha, tuze no kuganira n'abandi bantu babahungiye kugira bashobore kudufasha ko muhunguka. Tuboneyeho n'akaryo ko gushimira leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko yatuzigamiye abarundi, hama ikaba yasubiye gushiramo ingufu kugira batahuke. Ko mwashitsi wanyu mubwirizwa kuvavanura n'ingendo y'abakongomani. Turi kumwe? Uba muri Kongo mwagengwa n'imigenzo n'imico ya Kongo. Aha rero mugarutse muca mugengwa n'imico yanyu y'abarundi. Turi kumwe? Kurya nyene mwahunze bimeze, muca musubira kiriya gihe mukaraba ati twahunze turi abarundi tumeze uku n'uku, tugengwa n'imico n'iyi, dusubira mwabirya nyene n'abarundi. Ica kabiri musabwa, mushike mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Aha naho bishika ukarara mw'ibarabara, baragutora bakakwegereza abajejwe umutekano kugira bakujyambike neza, mukerekanye n'abandi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Turi kumwe?
igiti nico gukura mu jisho kabiri bamwe muri mwebwe mwabuze umutekano muke ubu rero musanzwe utsimbataye ntihagire uwahungutse n'umwe twokumva ari mu migenzo cyangwa afise ingendo yo guhungabanya amahoro n'umutekano. Icya gatatu, murabona ko muhungukanye n'urwaruka rwinshi turi kumwe ubu turi mu gihe cya mbere cy'amashuri aba bana muce mucika mubandikisha basubire mu mashuri. Ikibanza cy'aba bana si mu buhungiro ni mu mashuri, murabona ko twari twarahunze. Icya kane, muhite mufata isuka, mufata isuka murime mu makambi y'impunzi. Murabizi, twese turabizi, mutungwa no gupokera utega ubushaza bumenagwe n'ibigori. Ni ya ngendo nababwira kwihagarara. Aha amuzotungwa no kurima no korora. Aha mu Burundi utuma worora ipanye yandi abayikizungu mugabo ukaba woroye kuko ikiguha umwavu igaguha n'ugacutuma kitumufumbira n'ibyo warije bigaca byera neza. Aha mu Burundi kiragira ko gace n'akarima ko mu gikoni n'akarima k'inyuma utuboga agatunguru udutomati mugafungura mugasa neza. Aha ndazi ko mu mezi abiri iyi sura mwese izoba yahindutse. Ubwa gatanu, mu buhungiro hari imigenzi n'imwe irarekuwe. Abafise abagore barenga umwe cyangwa abagabo barenga umwe bariho turabizi. Iyo ngendo ihagarare mubwiriza kugira umugore umwe, umugore nawe akagira umugabo umwe kandi ukamwandikisha bityo mu mategeko. Turi kumwe? Abagore mutanditse muhite mubwira abagabo banyu bimwe batubwira tubishyire mu ngiro. Atari abajejwe intwaro bari maso bazobafata kandi bazobaca amande no gufungwa muzofungwa. Kirazira gutunga umugore atanditse, kirazira no kubana n'umugabo mutanditse. Mwese mubyumve ku mpande zose kuko niba mutamubyara n'abana bagaca bandika mu bitabo ndangamuntu bigaca bigenda neza kandi mukabyara abana mushoboye kurera kandi na leta mutayiteye ingorane. Akaba kandi yabandanije kubatera kamo aho yabasabye ashimitse ko batokonona imfashanyo igizwe n'ibifungurwa, amafaranga n'amatelefone bari bahejeje kuronswa. Mukaba rero ngaha muzohamara iminsi mikeya nk'amasaha 48 kugira tuje tubatwara mu mihani wanyu. Imbere yo kubatwara mwese murumva ko muzoba muzi ingene amagara yanyu yifashe kuri icyo kiza cya coronavirus no ku bindi byose hari abaganga baraza kubabwira. Ikindi ni uko tuzobatekerera imfungurwa n'ibitari ibifungurwa bizoba amaze amezi atatu. Mwabapasoni ntitubaye ngo muje kubigemura ahubwo mwebwe mukwiye kugemurirwa nimukwiye kugemura. Nibyo gufungura mwebwe n'umuryango amezi atatu tukizera ko uhita akebuka akanima azoba yejeje. Turi kumwe? Iruhande y'imfungurwa n'ibitari ifungurwa turabaha n'amafaranga. Amafaranga atari make. Nagomba nababwiraho ndabona ko mugoma make bamwe inyota ndazi murayifise cyane abagabo inyota murayifise mwabagabo mwese aho kuja kumugwagwa n'ibindi mubyumve mwabapasoni mwe mumufashe. Abajejwe intwaro twarababwiye umuntu ahungutse agahita yifata nabi ngo nuko twamutekera urwo dufaranga baca bamufata bakamushyikiriza abajejwe umutekano hama agahita agakosorwa kuko mwebwe uravye imyaka mumaze muri mu buhungiro nta kintu na kimwe mufise. Ufise 10,000 z'amarundi atuze urutoke dani nta n'umwe. Aho rero ni kugira ngo ugure uturato b'abana mubagurire akayiniforme mubagurire agakaye ugure utundi tuntu twa nkenerwa mu rugo urushinge igikwashu n'utundi. Turabasabye dushimitse ntihagire uzokwitwara nabi mu byo tubatekeye kuko uzokwitwara nabi tuzomumenya. Ayo mafaranga tuyacisha mu matelefone, ni ukuvuga ko umuryango wose waza kuronka telefone. Izo telefone rero
guhamagara abagenzi banyu basigaye mu buhungiro mubabwire uko byifashe ngaha mubabwire kuva mu Gatumba uko mwakiriwe gute aha mubibona gute mubabwire kuva mukinjira mu Gatumba kugeza aho twabakiriye Gihanga kugeza aho muzoba muri mu mihani wanyu mubabwire byose uko byifashe muce mubagira inama ati hunguka. Tukaba rero twaraganiriye nabo barundi bari bahejeje guhunguka bakaba baragaragaje umunezero bari bafise kuri uwo munsi ngo kubona batashe mu gihugu cabo cabibarutse. Nukuri noshima nukuri ukungene leta ikaba yaraje kudusaba nukuri tugataha kugira dutahe iwacu kuko twari duhangayitse. Nukuri noshimira Imana nobanza gushira Imana imbere hama nkashimira na leta yabikoze nkaba nsubiye mu gihugu cyacu c'amavuko kuko nka jewe ntago nari bwasubire guhonyora i Burundi ariko ndashimira Imana ko subiye kwahonyora. Jewe ubu niyumva neza cyane gose bisakanyamuneza karenze kuko iryo nari naronde hariya byose barabinyaza bamayimayi ntara kimwe basigarije zabinka baratwaye zabihene baratwaye gusa ikintu basigarije n'ubuzima bwonyene twari tuhabaye nabi ikintu kwita inzara dukubita ikadukomesha eka ndetse n'abasigayeyo bifuza gutaha bakabura ukuntu bari butahe baguma bamwe benshi bababwira ngo mwebwe ntimuje Burundi ngo hameze nabi ngo ibiki n'ibiki byose ibyo nibyo bintu bihari mu nkambi baguma batera ubwoba gusa. Ndanezerewe cyane kuba nongeye gushika mu gice c'amavukiro nari maze imyaka myinshi ndi mu buhungiro kandi mu buhungiro nta kiza kiriyo twari twagiye tutavyifuza mugabo kubera ko igihe twari mu nyene twisanze twagiyemo rero kuba nongeye gushika mu gice c'amavukiro ndanezerewe cyane kuza gufatanya n'abarundi bene wacu mu kurondera iterambere no mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Akajambo mfise ni umunezero mwinshi kuba twarabonye intumwa z'Uburundi dusanga mu Rusenda zikaza kuduhimiriza baduha amanimero y'amatelefone n'igihe twariyo twaguma tuba telefone tubabwira bakivuga ati mwihangane twose dukurikirana. Rero kuba twaje turashimiye leta nkozi leta mvyeyi yoyo yakoze akigo tugaruka mu gice c'amavukiro inadufashe n'abandi barundi bene wacu bose bariyo turengene botaha mu gice c'amavukiro. Turaryohewe cyane mu by'ukuri imbere nta n'ukuntu tworonka twobikenguruka kuko twari mu gacinyizo kadasanzwe none rero turanezerewe cyane umunezero dufise n'intambwe. Muti mbega none hariya mu makambi y'impunzi baje bava bari babayeho ubuzima bumeze gute mbega n'izihe ngorane bari bafise? Nukuri hariya twari tubayeho ukungene twari tubayeho nabi nukuri twari duhangayitse turarushe twari turushe nukuri ntitwaronka imfungurwa zikwiriye kuguma tugenda mu bipatane by'abandi abamama barafatwa ku nguvu bakabakwa abapapa bagenda bakabaheza mu mashamba nukuri twari duhangayitse kweri ahubwo noshimira Imana nukuri yabikoze bino bintu tukaba dushitse ngaha hantu naho twitwara ariko urubanza menga barumira ntiwamenya niyo urubanza rwahereye baheruka witwara ariko ntago wamenye urubanza rurengeye ngira ngo nibajya abashefu nyene barijya kuko urashaka kugenda kwiyandikisha ugaca usanga ngo nta zina kandi wari watoze bacamva ngo nta mazina benshi basigaye bararira bariza amarira ateye ubwoba kweri. Ubuzima twari tubayeho n'ubuzima bubi bw'inzara bwo kurondera uja hirya no hino waja mu ntuze mu mashamba kuza kurondera nk'udukwi ari nk'abadamu bakafata ku nguvu udakubiswe umuntu w'umugabo bamwica agapfirayo. Nubu hari uwo baheruka gutwara mu nkambi bagiye bamushize ko mapingu kugeza n'ubu ntibaraboneka ntibarigira bamubona. Iyo myaka narimba yahari nyene twakora ibikorwa nyene byo kwingunganya tukaronka n'imisade ya haseri kandi kenje ko je nakora n'insanzwe n'umurongozi w'amashengero mu ikambi hari n'icyo ikona horankorayo hariya bariyo kubera kuza ibintu by'ingorane nkaje nk'akarore kugiyanze natanze amafaranga ni ibintu bigoye cyane benshi basigaye bararira n'imizigo nko bari imizigo yaje ngaho mu makomva muga abantu basigaye bari ku rutonde bakisanga amazina yabo yabuze kubera ufite amafaranga abari bacatanga amafaranga acaze ntibyari byoroshe mugabo kubera ko
twagerageza nyine kwama ko turigisha abantu nyine bokwitwara mu bisanzwe n'ahantu hari agatatuzo gakomeye cyane. Abadamu bacu benshi barakoreye violence, ugiye mu ishamba kusenga cyo kurondera udukwi gacusanga bamufatiyeyo. Byari ibintu bitoroshe mugabo twari kwihangana kugira ngo turinde turabe ingene twozoronka ingene mari rucinza tukavayo. Tubayeho nabi cyane mu nkambi, n'ahantu hagoye, n'ahantu habi, mbere ntibanatuvura neza, ugasanga biragoye. Abakenyezi baje nko gukora guca ingero kuko udufaranga badupokeza ntitwashobora kutubeshaho mu mezi 3. Ati kubera amakuba twabonye hariya twahora twotera kamo abarundi bene wacu basigaye hariya mu buhungiro ko botaha mu gihugu bakaza gufatikanya n'abandi ibikorwa vy'iterambere. Mana nukuri ahubwo nibanyaruke baveyo, nibanyaruke kuko barahangayitse cyane, barahangayitse gose. Ugenda kwiyandikisha ugomba gutaha mu gihugu cy'amavuko, bagaca bafata izina bakarijya bakakubwira ko utari hani. Benshi basigaye bararira kubera basigaye hariya hantu. Jewe kamuno batera nibatahi wawe Burundi kuko Uburundi ni bwiza, jewe banyakiriye neza. Bareke kwishinga abo bantu bagoma babwira ngo iwanyu ntindi ngo ni habi, nibatahe. Niko kamunda bateye batahuke bose batahe mu gihugu cy'amavukiro. Jewe tugiye kubana neza gose, tugiye kubana neza, dusangira kabisa nagahiye. Ngere ndamusaba amazi yampe, nanyo saba amazi ndayamuhe, eka ndetse icyerecyo cyose tugiye hana. Akamuno batera nuko botaha, nta mahirwe yo kwitwa impunzi, kandi nibyo baduha navyone n'imica ntikize. Ahubwo botaha bagafatanya n'abarundi bene wacu tukarondera iterambere hamwe mu gihugu cy'amavukiro. Cyo twosaba leta no kudufasha mu guhimiriza cyane bajya batwakiriye mu gihugu cya Kongo, bakarekura umuntu wese yifuza gutaha mu gihugu cy'amavukiro agataha ata bintu binze kugorana kubera abyifuza ni benshi bashaka gutaha. Abo tugiye kubana mu muryango no basaba yuko ishitse hatogira abantu hoteza ngo urahungutse ngo ibiki n'ibiki, mbega ngo bari wahunze iki, hanyuma nkaba nyene umusangwa mu bandi. Umuyobozi mukuru ajeje gutakana impunzi mu bushiranganje bw'intora hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, arangiza atera kamo kw'izina rya leta y'u Burundi uyu mwaka wa 2022 ngo abarundi basigaye hariya mu buhungiro ntubasige, ngo nibatahe kwifatikanya n'abandi kubaka igihugu cabibarutse. Nkuko musanzwe mubizi, twavuze ko guhunguka ni kugushaka mugabo twebwe ku ngendo tumaze imisi tugira mu makambi y'impunzi turabona ko bose babishaka. Ikiba gisigaye kiba ari ikibazo c'ubuhinga gushobora gutunganya ingene baza atakajagari karimo. Rero kubo babagiri mu makambi y'impunzi batariyandikisha ngo batahe, kw'izina rya leta y'u Burundi turabateye akamo by'ukuri bafatiye ya mbere uyu mwaka wa 2022 ntubasige badatahutse. Twebwe mwihangiro twihaye nabo dusanzwe dufashanya, twihaye kwakira muri umwaka abarundi bashika 70,000 kandi turibaza ko tuzobashikana. Mugabo nubwo bofata ingingo tidushatse gutaha, duca twitunganya bivanye n'ababishaka gutaha bose. So kuvuga ngo ivyo 70,000 nivyo tuzakira gusa, naho boshaka gutahira ejo rimwe tuzitunganya nabo dusanzwe tubikorana kugira tubakire, kuko leta nkozi yariteguye by'ukuri kugira yakira abarundi bayo bari mu mahanga. Ku barundi nabo basanzwe bari mu gihugu turabatera kamo nabone kwerekana wa mutima w'urukundo, wa mutima w'ikivukanyi, wa mutima wamyuranga abarundi wo kwakira mugenzawe mu bumwe no mu bugwaneza atawandya wangura. Aha niho ikiganiro Intwaro Nziza kirangiriye. Sangwa amahoro ahiwanyu, murakoze. You know, it's a radio man. Peter Simple, Hope Studio, and a mix.